ubu rero tugira dukurikirane ca kiganiro presentation abandi bashobora ngo ni presentation kuko aha turafise ubutunzi abari aboga mu Cyongereza mu Kifaransa mu Kiniha mu Kinyanje ivyo byose n'ubutunzi dufise mu gihugu. None rero tugira duhe kaze Madame Janine Niyukuri. Janine Niyukuri ni umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutegura imigambi ya leta, kandi uwo Janine niyo nkuru asanzwe afise impamya bushobozi bita master mu biharuro mfatirwako. Reka ndabivuge muri statistics, sinzi ko ndakivuze neza murantunga canke statistique. None rero Madame Deje uhaguruke babanze bakuramutse bagukomera amashi, mu mukomera amashi umufasoni, hanyuma rero acashika atuganirire kuvyerekeye wa mugambi w'iterambere wa leta. Madame Janine kazi. Murakoze cyane. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, chers représentants de la diaspora burundaise, distingués invités, Madame la représentante de l'OIM Burundi, distingués invités en vos rangs et titres respectifs, bonjour. Oui, c'est un honneur pour moi pour venir présenter le contenu du plan national de développement. Vous allez m'excuser, je vais faire la présentation en français, mais s'il y a lieu d'expliquer en kirundi ou bien un peu en anglais, je pense que je pourrais le faire. Alors, okay. Good. Okay. Donc amapoint nateguye kubashikiriza ni amapoint 8. Ndababwira intangamarara umugambi leta ifatira ko kugira ngo ishobore gutunganya imigambi. Hariho les enjeux de la vision. Nkuko Sebarundi yabivuze, turafise imbona kazoza twese tuzi. Vision Burundi 2040, 2060. Quels seront les piliers inkingi fatiro uwo mugambi donc iryo hangiro rishimikiyeko? Hanyuma kugira ngo dushobore gusobanura ibintu neza nugukoresha ibiharuro. Twabonye ko la diaspora mwakoze byinshi, mugabe ivyo byose tuzobibonera mu biharuro tubanze kubona tuti quel est l'état et le niveau des indicateurs. Aussi, je vais vous parler mbega l'objectif du plan national de développement ainsi que les différents axes stratégiques. Et puis, je vais vous parler quel a été le budget qui a été proposé pour le plan national de développement. Je vais juste vous présenter quelques indicateurs du pilier 5, intégration régionale et la coopération. Parce que niho duhamagariwe twebwe gukontribuer beaucoup plus. Hanyuma ndaza guhereza kuri conclusion. Igitabo cyacu rero cya vision Uburundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060. Murabizi neza yuko ni igitabo cyashizwe habona muri juillet 2023. Muri ico gihe haciye habaho gusubirwamwo canke naho gutegura iyindi migambi kugira ngo dushobore kuyarinya kuri la vision yari hejeje gutogwa. Aho rero il y avait le plan national de développement 2018-2027 yari déjà en cours. Il fallait que il va réviser pour l'aligner à la vision. Il y a également les différentes politiques et stratégies sectorielles qui ont été élaborées également kugira ngo zishobore kwiyarinya mbega zizoshira gute mu ngiro ivyo vision ivuga. Hanyuma hariho n'amaplan communautaire de développement communautaire nazo nyene zibwirizwa kwiyarinya kuko ni au niveau opérationnel zarashoboye kuba élaboré. Muri ico gihe rero le PND yarahejeje irasubirwamwo
hanyuma kugira ngo turabe yuko yiyarinya by'ukuri n'ama objectif 22 ya vision y'igihugu. Quels sont alors les enjeux de la vision? Nta kindi ihangiro rya mbere vision ifise ni yuko umwenegihugu wese ubuzima bwiwe bwoba bwiza, hanyuma tukaraba nuko mu iterambere dushobora gushika ahashemeye. Enjeu ya kabiri ijanye na transformation structurelle de l'économie. Muri ico gihe il faut une accélération de la croissance économique sans toutefois entraver à l'équilibre écologique. Hanyuma ihangiro rya gatatu ni yuko hafatwa ingingo zifatiye ku bintu vyibonekeza. C'est beaucoup plus notamment les chiffres. Mbega quelles sont les décisions qui sont basées sur les évidences? Bon, nkuko mubibona inkingi zitanu zigize la vision y'igihugu, hariho engagement de l'État, hakabaho efficacité économique, hakaba équité sociale, écologie et patrimoine durable, hamwe na partenariat fructueux, ariyo nkingi nyambere aha anyere la diaspora n'ubushikiranganji umwubaha hano hagarariye niho bakorera cyane. Bon, quel est alors le lien? Donc l'engagement de l'État ifise ihangiro pour améliorer les capacités institutionnelles de l'État. Kugira ngo ibisata vya leta bishobore gutera imbere gukora ivyo bibwirizwa gukora. Hanyuma hariho n'iyindi ntumbero igira kabiri, renforcer l'engagement politique de l'État. Ivyo rero, ce sont les deux objectifs du premier pilier liés à l'engagement de l'État. Bon, kuri pilier ya kabiri ijanye na efficacité économique ibijanye n'ubutunzi, ifise ama objectif ashika ku 9. Iya mbere nibaza ko namwebwe murabizi ni développement d'une agriculture créatrice de richesse. Dufise igihugu kimera, ico gihugu rero ni ngombwa yuko dushiramwo ingufu zose zishoboka kugira duteze imbere uburimyi, kuko nibwo buzotuma habaho kugwanya imirire mibi, mais aussi tugashobora no kuronka umusaruro buvuyemo tudandaje ivyimbuwe. Hanyuma iyindi ihangirigira kabiri ni yuko augmenter la production et l'amélioration à l'accès à l'énergie. Nta na kimwe twokora nivyo birashoboka, mugabo ikintu ca mbere nyamukuru nuko habaho, turafise inzuzi zigenza, turafise ibiyaga, donc il faut augmenter la production. Hariho la production ituma dushobora kugira kubaka amaizine a transforma ivyo tuba twimbuye, mais aussi tugahereza n'abantu bagashobora kubahabona canke bagakora imyuga. Hanyuma iyindi hangiro ni kwameliora les infrastructures logistiques et l'accessibilité de toutes les zones. Uburundi bukaba nyabagendwa, amabarabara kubakwa, ibitaro, ibintu vyose umwenegihugu ashobora gukenera tubisanga muri iyi pilier ya kabiri. Mais aussi, l'autre objectif, c'est assainir et stabiliser le cadre macroéconomique. Cadre macroéconomique, niho tubonera tuti igihugu mbega tukigereranije n'ibindi kiri ku rugero ruhe, tuzoraba tuti mbega au niveau PIB canke GDP tugeze kuri ntuze ya gute. Donc il faut ko habaho ibikorwa bijanye no kwevaluer le niveau macroéconomique y'igihugu. Mais aussi ariho iyindi ntumbero yo kudevelopa le secteur industriel ainsi que sa compétitivité. Nivyo onabo yukulima mugabo niyo l'industrie zitubakwa kugira zishobore gufasha muri transformation, murumva yuko naho nyene cyo bari kibazo. Mais aussi il faut développer le secteur des services financiers et les nouvelles technologies. Il faut également renforcer le secteur des services, c'est tout à fait normal, kuko ama service nimbali ama banque nimbali ama télécommunication, tout ça ni bintu biri ngombwa mu iterambere ry'igihugu. Également, donc le pilier 2 comme objectif c'est de réduire progressivement la dépendance vis-à-vis de l'aide. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a bien dit. On a toujours eu des appuis budgétaires, mais à un certain moment, ça s'est coupé.
Si ça s'est coupé, l'objectif de la vision, c'est de vraiment voir est-ce que c'est possible à ce que nous soyons indépendants pour réaliser nos programmes et projets de développement. Aussi, l'autre objectif, c'est autonomiser les jeunes à travers l'autocréation d'emplois. Nibaza ko son excellence monsieur le président de la République yabivuze, murabona ko ni mu ntumbero yo kumeta en œuvre le contenu de la vision et de notre plan national de développement. Pilier igira gatatu ni pilier ijanye na équité sociale. Nayo irabane beaucoup plus, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est également la protection sociale, kuko on a bon yugutera imbere mugabo toujours la protection sociale il faut ko ibihari. C'est aussi amélioration de l'accès durable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, mais aussi gutegura donc intensifier l'urbanisation tugakura abarundi kuko l'habitat dispersé ituma hariho des services de base badashobora kuronka zituma igihugu gikoresha inguvu zinini. Nukwiyumvira rero ingene comment vraiment faire une urbanisation kugira ngo abantu bashobore kwegerana babe hafi na hafi bica byoroha kubaha ibyangombwa. Le pilier 4, écologie et patrimoine durable, il fait ces deux objectifs. Protéger l'environnement et renforcer la résilience au changement climatique. Turabizi Uburundi si igihugu siziga gigenga, murumva ko n'ibindi byose harabaho izi mpinduka z'ibihe. N'Uburundi rero turateganya muri uwo mugambi yuko dushiraho des actions zituma dushobora kugira la résilience au changement climatique. Et l'autre objectif, c'est la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et naturel. Pilier ya gatanu ni pilier relatif à la mobilisation du partenariat pour le développement et la diaspora. Ahangira mucha mwisanga, c'est vraiment le pilier 5 aho duhamagarira les diaspora udufasha gukontribuwa. Ndaza kubereka hariho ibipimo mbega vision ishaka ko tuzoshika hehe kugira ngo turabe ko mu byo turiko turakora turiko turafasha kugira ngo tuzoshobore gushikira ca gipimo twifuza kuzoshikako. Bon, l'objectif global du plan national de développement, nkuko nabivuze yabaye révisé kugira ishobore kwiyarinya kuri la vision. Rero quel est son objectif? C'est de transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte et durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant à l'amélioration du bien-être social. Alors, le PND a 5 axes. Ces 5 axes, le premier axe est relatif à la transformation structurelle pour une économie durable et numérique, avec comme objectif de transformer les secteurs porteurs de croissance pour une économie soutenue et créatrice d'emplois. Alors, comment on va parvenir à transformer les secteurs de croissance? C'est en modernisant l'agriculture. Nibaza yuko birakenewe mwabonye ko la diaspora turabashimira cyane kuko urabona ko mwafashe ya mbere mu kudufasha pour ces outils afin de moderniser l'agriculture. Et cela aussi, il y a nécessité de faire la régionalisation des cultures parce qu'on se rend compte que hariho nka region bashobora kurima nk'umuceri ikimbuka gusumba yaho two disperse hakabaho region zibamwe ibigori cyane. Donc nivyo umugambi ushira imbere. Aussi la mécanisation de l'agriculture, la préservation des terres agricoles, la transformation de la production agricole. C'est important yuko tumaze kuronka ivyo dufungura twiyumvira kugira la transformation, la création des chaînes de valeur kugira ngo kakazi kaboneke babantu bashobore gufungura ibikorewe mu gihugu hanyuma ya madevise aho ko tuja kuza kwimporta ibintu twoshoboye gutransformera hano duheze tuyakoresha ikindi kintu. Et puis aussi pour y arriver il faudra faire un accroissement de la production énergétique. Ça c'est important.
ntitwogira la transformation quand il n'y a pas d'énergie. Il faut que duba dufise umuyaga nkuba ukwiye duhereze amahinguriro tukagira umuyaga nkuba abantu bashobora kwikorera imyuga ainsi de suite. Aussi il faut pour cela il est prévu de faire la construction ou la réhabilitation et même l'extension des infrastructures énergétiques qui sont des prérequis pour la transformation structurelle. Hariho des barrages ziriko zirubakwa, hariho n'izindi twifuza ko muri contrat PPP nibaza ko abanyamitahe boza bakamvestisa kuko turafise inzuzi zitari nke. Izo nzuzi turashobora kuzivyaza umusaruro abantu tugashobora kugira la production suffisante y'umuyaga nkuba tukaronko dukoresha n'uwo dushobora gutanga. Aussi, il faut le développement du secteur des ressources naturelles. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a bien dit. Tout a fait notre sous-sol. Ce qui est nécessaire, nous avons d'abord nécessité d'avoir des agents qualifiés et des professionnels de métiers, aussi bien en matière d'exploration, exploitation, mais aussi la production et la gestion, ainsi que la transformation. Sous-sole dufise n'ubundi nitutaronka des acquis expertise ikwiye kugira duhingurire hani wacu tuzoguma dusanga biguma bidusiga. Donc c'est prévu yuko habaho kudota igihugu les capacités nécessaires pour l'exploitation et la transformation. Aussi l'autre action à faire, c'est la diversification et la promotion d'une économie compétitive et saine. Ça, c'est en identifiant et en développant de nouveaux produits d'exportation, en plus du thé et du café. Tugire izindi hariho amavoka, hariho macadamia, hariho byinshi bishobora kuba exporté mugabo ugasanga ntituriko turabibona. Donc le plan national de développement yaratenye en compte ko dushobora kugira d'autres innovations kugira dushobore exporter plus. Aussi, il y a nécessité de la création d'un environnement favorable à l'industrialisation, ça je ne reviens pas. Il faut également renforcer des infrastructures de transport, du commerce et des TIC. Ça c'est très important. Le développement, turafise mabarabara, il faut que tuyasubiramwo kugira ngo dushobore kuko n'igihugu aho turi murahazi ya necessité yuko tubaka amabarabara bimwe twimbura tuzoheza tubigirire tubishore vyoroshe, mais aussi il y a nécessité de moderniser l'aéroport international de Bujumbura. Ico ni igikorwa donc tubona yuko mu gutunganya imigambi kiri très nécessaire, mais également pourquoi pas acquisition de la flotte pour les voyageurs, soit également pour les marchandises, mais aussi la construction du chemin de fer kugira ngo dushobore kuva muri iyi désenclavement turimo. Et aussi l'autre action nécessaire, c'est les ressources en eau et assainissement. Aho muri ico ni question de mise en valeur des ressources touristiques. Et l'autre action, c'est l'intégration régionale et la coopération. Ça, il faut qu'il y ait un élargissement de son espace au plan économique, la réalisation d'économies d'échelle, le développement des échanges commerciaux, la garantie de la paix et de la sécurité. Donc, la coopération et l'intégration régionale, bon, pour l'axe numéro 2, relatif au développement du capital humain inclusif, donc l'objectif c'est d'améliorer les services sociaux de base. Par services sociaux de base, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la protection sociale. Donc pour cela, il faut qu'il y ait une amélioration des performances et de la collaboration dans le domaine de la santé. Donc le secteur des ressources humaines est qualifié, mais aussi en quantité suffisante. Il faut également rendre accessibles les médicaments, c'est important. Il faut également réaliser l'action relative au renforcement du système éducatif et améliorer l'offre de formation. Il faut développer le secteur de la protection sociale,
mais aussi il faut renforcer les ressources en eau et l'assainissement global. Pour l'axe numéro 3, environnement et patrimoine culturel et naturel, l'objectif est de protéger l'économie et le patrimoine. Et pour cela, il faut procéder à la gestion durable de l'environnement et résilience au changement climatique. Il est prévu ko habaho gutera ibiti kugira ngo dushobore guproteja, mais aussi murazi ko ibiti bituma yuko ivura dushobora kuyironka, mais aussi il faut aménager, restructurer les villages. Nibaza ko iki ni nkoramutima. Aussi hygiène et assainissement, c'est important yuko habaho ibisagara bitera bigwira, donc il faut qu'il y ait extension du réseau d'égouttage et amélioration des stations d'épuration pour les différentes villes principales. Pour l'aménagement du territoire, il est prévu ko habaho des schémas directeurs d'aménagement du territoire. Tukamenya tuti iyi espace ni espace dédié pour l'agriculture. Il y a un espace dédié pour l'habitation, il y a pour l'industrie, ainsi de suite. Et cela au niveau national, provincial et même communal. Mais aussi, il faut une promotion de la politique de villagisation. Bon, l'axe numéro 4, relatif à la gouvernance, la paix et la réconciliation. L'objectif est d'assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Pour cela, il faut garantir la gouvernance administrative. Mwabivuze yuko gouvernance nishoboka hakiriho ibiturire. Muri ivyo rero, c'est là où c'est prévu yuko digitaliser les différents services, mais aussi hakabaho amélioration de la gouvernance par des renforcements des capacités institutionnelles. Aussi, il faut tenir compte du genre. Tout le monde, donc, il faut que sensibiliser la communauté pour éradiquer les inégalités sociales, mais aussi renforcer les capacités des femmes et des filles en entrepreneuriat. Murazi yuko hariho ibimaze gukogwa, iyo les jeunes batanguye kuronka ibanki, hariho abafasoni barafise ibanki, ndamubona na DG hanja, kandi turabashimira ku bikorwa byiza mukora kuko vous accompagnez muriko muradufasha ku mettre en œuvre notre plan national de développement. Mais aussi ivyo byose bizobonekera hehe ku biharuro nitugera kuvuga tuti mbega muri iyi secteur tugeze hehe. La production des statistiques turasaba yuko kugira ngo tubone tuti uyu mugambi by'ukuri tereke wateguwe niko wagiye mu ngiro, il faut ko tuba dufise ibiharuro, igipimo dupimisha tuti aha anye turabona twohindura uku muga tudafise ibiharuro ntivyokunda yuko dushobora kugira se réaménagement canke des innovations. L'axe numéro 5, c'est relatif à la coopération et mobilisation des ressources. Iyi nayo rero niho il fait l'objectif de développer la coopération internationale pour une bonne mobilisation des ressources. Pour cela, donc, il faut intensifier les séances de sensibilisation de la diaspora. Cyo tuma dushimira cyane ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo imigenderanire uko murabona ko baba tororokanije mukava mu bihugu bitandukanye pour venir. Aha ni kugira ngo turabe yuko twese hamwe tugire intumbero imwe hama turabe ko twokubaka igihugu cacu. Mais aussi, il est prévu de mettre en œuvre, je pense que c'est déjà en place, une stratégie de mise en place de la politique nationale de la diaspora. Murabona ko umugambi PND avait prévu kandi ni politique nibaza ko iziri élaboré kubera nabonye kuri programme yuko izoba partagée. Mais aussi, il est prévu de mettre en place des mécanismes incitatifs pour faciliter les transferts des migrants et de la diaspora burundaise à leur pays. Aha rero niho dusaba nivyo muri abenegihugu ntimukibamwe mugabo mufisemwo batonya banyu mufisemwo abavyeyi turakeneye kubona appui zanyu les transferts yabivuze ngira ngo muri banque centrale bazotubwira quelle est la contribution de la diaspora des migrants
dans le développement y'igihugu. Twabonye ko mumaze gukora ibitari bike muga turifuza yuko vyogenda birongerekana. Aussi, il faut renforcer le partenariat public et privé. Nibaza yuko nkuko ubona kuri kiyabivuze bagize reconstruction ya marché central nka contrat PPP ni ikintu ciza cyane. Igihugu ntigishobora gutera imbere ku buryo bwacu. Turagurura imiryango kugira le secteur privé baze hanyuma dupartage niganyaganya umwe wese ico yazanye akironkeko umusaruro. Alors, quel est le schéma conceptuel de notre plan national de développement Burundi révisé? Ni les 5 axes nizo mpejeje kubapresenta. Hanyuma, il y a 18 programmes prioritaires byamaze kuba identifiés. Hama harimwo 72 projets. Hakabamwo 9 indicateurs d'impact. Ryahangiro mbega niyo twashika muri 2040 tuzobona tuti umunyagihugu abayeho gute, mbega ivy'ubutunzi vyifashe gute, ainsi de suite. Il y a également 368 indicateurs qui ont été définis et le budget total pour les 5 années de mise en œuvre du plan national, ça s'élève à n'ibihumbi 85 n'amajana ndwi vy'amamiliyaridi y'amarundi vyekivala hafi 28.5 milliards de dollars. Muri ayo ibiharuro twari tumaze kuronka nuko hari hamaze kuba disponible mugabo pour cette année c'est pas encore évalué 4.5 milliards de USD et il y a 24.3 milliards de dollars qui sont à mobiliser ou qui ont été déjà mobilisés. Kuko twese dukorera hamwe muri secteur kanaka raza des investisseurs turakeneye ko biba valoriser kugira ngo turabe yuko notre PND iriko iraba mise en œuvre. Bon, alors la répartition du budget tuyijanye muri ya mapiriye atanu dusanga yuko engagement de l'État ifise ibice 32 n'uduce dutandatu kwijana. Hanyuma efficacité économique ifise 41.3%, équité sociale ifise 13.9%, le partenariat fluctué ariho turi ifise 11.3%, hamwe rero na écologie et patrimoine ifise 1% du budget. Ça c'est l'évolution du budget du PND. Les 85 000 milliards nababwiye tugiye kuraba uko zibwirizwa gukora ku mwaka izo twobwirizwe kuronka ku mwaka nuko niko tuvyipfuza kandi turibaza yuko muzobidufashamo kugira ngo ihangiro twihaye dushobore kurishikako. Alors ya migambi mikuru 18 nababwira PND yashimikiyeko wa mbere utwara amahera menshi ni renforcement des capacités institutionnelles et administratives. Aha rero nubabwira yuko hariho kuko tudafise inzego vy'ukuri zifise ububasha bwo gukora murumva yuko ivyo twifuza byose ntivyokunda. Iya kabiri ni ijanye na programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ifise 22 539 milliards ainsi de suite sinozivuga zose nibaza ko muraza kuronka akanya. Par rapport aux axes du PND, naho nyene twararavye tuti mbega chaque axe ya plan national de développement izotwara amahera angana gute. Murabona ko ahanini hafi la moitié yo uburyo butegekanijwe kuri PND twifuza kuzoronka buri kuri transformation structurelle pour une économie durable et numérique, hafi 41.1%. Hama axe numéro 2 capital humain ifise 13.8%. La coopération et mobilisation des ressources, 11.3%. Hamwe na environnement et patrimoine culturel, ifise 1%. Hariho rero na gouvernance la paix et la réconciliation, ifise 32.9%. Kuko vyose biba kuko hariho amahoro umutekano. Alors, nabagiriye juste l'extrait des indicateurs. Chagipimo uko twifuza yuko ibiharuro vyoba vyifashe nafashe juste izo muri pilier 5. Hariho kuri vision. Donc l'impact dushaka les transferts des migrants
et de la diaspora en pourcentage du PIB igihe bariko baragira isituation y'ibanze twasanze turi kuri 1.6%. Mugabo turifuza ko d'ici 2040 tuja kuri 5%. Donc la contribution des transferts tuzishize hamwe zose tukaronka 5% de notre PIB. Aho ni muri 2040 ama muri 2060 dushikire 10%. Alors, pour les montants transférés par les travailleurs migrants, turifuza ko d'ici 2040 tuba les migrants bashobora kurungika hafi 10 millions 800 000 y'amadolari. Aho ni muri 2040 muri 2060 bakaduga kuri 16%. Birashobora kurenga bizoba ari vyiza nico twitunifuza. Hanyuma pour le transfert de la diaspora en devise bagize yuko hoboneka 13 500 millions de dollars. Aho ni muri 2040 sinzi ngira ngo avec la présentation yabo muri banque centrale tuzoheza tubone quelle la situation aho turi. Le montant transféré par les travailleurs burundais nabo bashobora kuba bari no muri diaspora turakeneye ko baba bari kuri 5 200 millions de dollars. Hama le nombre de professionnels sportifs rémunérés kuko n'abakorera hanze bagira situation y'ibanze bari 48 mugabo turifuza ko d'ici 2040 baja kuri 172 hama muri 2060 187. Ibi ni juste ingene ivyo bipimo mbega ayo ma indicateur ingene ari calculé. Je vous en épargne ça. Hanyuma nchashika kuri slide yanyuma ijanye na conclusion nuko vyukuri les besoins exprimés à travers le plan national de développement irerekana yuko l'efficacité économique ariyo mutima wa notre vision et le renforcement de la gouvernance donc l'engagement de l'État. Ceci traduit l'impératif de renforcer la bonne gouvernance dans un premier temps sur toutes les dimensions institutionnelles et administratives, permettant par la suite un meilleur encadrement des secteurs porteurs de croissance pour s'assurer du bon chemin à l'atteinte de l'émergence 2040 au moyen de la transformation structurelle. Naha ivyo nari nateguye ko twoganira no bigarukiriza murakoze cyane.